Jendi si wowo wa si wowo wa G5 production mwana numba akivuga ngo si wowo ne ari si wowo One my brother ko turi enjoying na cyane ku bintu simple mabere aduteguriye man. Happy New Year kuri filime zo mu Burundi. Happy New Year. Yeah man. Wa fun bose bamareresi mu Burundi no kwisi yose. Mwaka mwiza musha, mwaka mwiza musha, mwaka mwiza musha, journaliste culturel. Abéjissez. Okay. Genzi benshi mugabo nk'ibyakunze bashobora kubatumira hose ariko barabona ko bahari bakeye kandi bameze neza. Rero hamwe n'ivyo nta kindi kidukoranije nga atari umuryango wa Bernd wavuga ati hari ibikorwa byinshi twakoze mu mwaka wa 2021 jeje nyine ubwanje ati ndashobora kubyishoboza. Hari amaradiyo, ama TV online, ama televiziyo n'abandi gutyo. Rero kubw'ivyo ati twicaye tugasangira dokimane yampezagije muri 2021 byoryoha gusumba. Ntabwo afise byinshi cyane byuko yogira ibi iminsi yose ariko aravuga ati kame mu mwaka urangiye ngomba kubera ko ivyo mwakoze nabishimye kandi nabikengurutse. Rero hamwe n'ivyo abasaba gukamagira agakanya hanyuma no mu kanya amatwi asumira haruhande y'agakanywa baza no kurenza ko utundi tuntu baduteguriye hano tumeze neza kugira ngo turyoherwa araza kutubwira ijambo. Rero ngira bamaze gutegura imbere yuko aza gufata ijambo tubanza kugira gute gufungura kuko harabazindutse hari n'abaje ubunyene. Rero nibaza ko abasanzwe bageje hano baje babiteguye duhera ku muryango nyezina wa Bernd wawe n'umufasha wiwe ari ngaha amacaza gukurikira abakozi ba RTNV bari ngaha muri kino kibanza akurikire kuri programme kuri BTV akurikira abagisigaye ndetse n'abandi bose bari ngaha ba FM. Hari amaradiyo menshi yaserukiwe siniragondagura heze mugamwe n'ivyo. Nibaza ko imiryango yugururwa na Serwa hamwe na nyina rugo Bernd wawe. Nibaza ko uce tugira nk'umujyi w'igisagara. cyane ku bintu simple mabere aduteguriye man. Happy New Year kuri filime zo mu Burundi. Happy New Year. Yeah man. Wa fun bose bamareresi mu Burundi no kwisi yose. Wagwan. Yeah. Haya kanyobwa yakanyota wafunguye kandi bimeze neza. Rero kano kanya twagira tumuha kanya ijambo rarisanganywe kugira ngo atubwire icyatumye twuriza umwaka mushasha umwaka mwiza. Rero arafite n'akandi kajambo yateguye cyane cyane yifuza gushyikiriza abatumirwa cyangwa abo yatumiye baje baserukira abandi benshi afite abagenzi benshi cyane ngaha mu Burundi ndetse no hanze y'igihugu mugabo yari batumira rimwe bose. Rero tumuhe akanya kugira ngo tubwire icyo yategeye. Murakoze. Mwiriwe neza gahe. Cyambere nuko ndanezerewe kuri uno mwanya no kwiteka mwanteye mukaba mwemeye kwitaba ubutumire bwanjye. Mu ncamake jewe mubona ngaha ari
Jendi si wowo wa G5 si wowo wa G5 production mwana numba akivuga ngo si wowo ne ari si wowo CEO oya nabaje ibyo ni si wowo je niko muranda kivuga munavuga si wowo ndi si wowo wa G5 production numugwi ukina masinema nashaka gutanga presentation ya G5 production ulimenye G5 ni ihurikiye mu bikorwa bine je nkora nka Benwa G presenta gospel ndi umurinzi wa gospel Fre ikapresenta film ndi mukinyi wa film ikapresenta ice cream je sanzwe nkora ma ice cream da producer marimanda hanyuma che ikapresenta comedy ndi umukomedi niyo mpamvu ndibona navuga si wowo hama rero naragiye ndiyumvira hari presentation si wowo ndiyumvira ati ibikorwa amaze gukora muri iki gihugu ni byinshi kandi kugira bimenyekane ko nabikoze nuko hariho abantu kanaka batumye bimenyekana kandi ko ndabikora ndavuga ati aho byakabere ni kera maze imyaka 11 ndi muri industry natanga umuziki muri 2010 urumva ko imyaka ndayimaze ari myinshi nibaza ko abantu batangiye kumbona mu televiziyo muri 2013 niho natanga gukora ama video bamura muri TNV gutyo iyo myaka yose ndavuga ati aho byakabereye reka ntegura ikintu cyo gusangira naba abantu nita aba boss banje bamwe batuma Abeli bamwe batumye Abeli amenyekana kuko nubwo nakoze iyo nkora nkabigumana muri telefone yanje sinari kumenyekana nka Abeli ariko nagira ubuntu mpura n'abanyamakuru kandi tubana neza bituma ibikorwa nkora bishika kure ku barundi benshi ubu abarundi benshi baramaze kumenya Abeli ninde Abeli akora iki mu Burundi ni mwiyo numero niyumviriye ati nshaka guhura n'aba journaliste culturel kugira dusangire ariko sinashoboye bose ntibashoboye kuboneka kandi ubutabonetse nyibaze yuko ntamufise ku mutima antahure hari gihe nawe ashobora kuzoshikirwa ubundi munsi ama ngariho abaserukira umugwi w'aba journaliste urwego donc aba journaliste culturel barafise perezida wabo mengo ni Arenova ni umutumire ntiyashoboye gushika ngaha sinzi igituma atashitse yari kuba ari ngabwira abaserukire nk'abanyamakuru ba culturel ariko ko ataje nta kibazo y'abandi apfa n'umu secrétaire général hari abandi baserukiye n'umunyabigega okay hariho DJ Rafa mu secrétaire hariho spokesman numva ko muhari ni kuvuga ko groupe y'aba journaliste culturel yaserukiye muri rusange rero narabyumvira ko twasangira bonane kugira ndabashimiye cyane imbere y'abantu bose wewe ndabashimiye cyane kubganje ntaho no kwigeza kubganje ntashobora uyu mwaka uheze wa 2021 niwo mwaka nashobora gukora ibikorwa byinshi muri sinema nasohotse igihugu kabiri ndagenda Dar es Salaam ndakora ibikorwa byinshi benshi mwarabibonye kandi abanyamakuru nimwe mwabigiye abantu ko Abeli yasohotse igihugu afise ibintu ariko arakora muri Tanzania ndava muri Tanzania nongera ndasohoka igihugu nja mu Rwanda naho nyene abanyamakuru bambaye hafi barabivuga aba TV online barabishoye kubivuga eka abafise amapage ya Facebook benshi bamwe batwandika ko nk'abitwa badiko abitwa barikilo abo bose ni benshi ba Ediso muri page bose ko bandika ibintu byanje bandika ibintu zanje rero mu byukuri ndabashimiye ku bikorwa mwakoze byose narabizirikanye mu mutima na jewe nicyo cyatumye ndabazana ngaho kugira ngo dusangire umwaka mwiza nagenda babwire kuko biza kubandanya ngaho nashoboye kubategura akagato kanditseko ngo meilleur journaliste culturel ubwo ni iwanyu ni mushahani mumpe kuko Jesse ndigo kuko ni meilleur journaliste culturel utari umunyamakuru ugarasaba bishitse bakamuvumbya ko mugubundi ni abanyamakuru mukanya rero iciza kugira ngo uza kuba
uwaserukiye journaliste culturel ari DJ Rafa canke spokesman umwe aze kuzanga agufashe acane buji ayizimye akatira abantu